arambaza ubyo urinde ukuyemo izina ryawe ukuyemo n'ukuri umurundi ukuyemo n'ukuri mama ntuzenye n'ukuri madamu wa ntuzeye hajya urinde erega sanga ntavyo nzi ukuyeho banki hoho ntaco ndi hanyuma yongera arambaza ngo quelle est ta mission sur terre ndafise habitude yuko ku ntango z'umwaka ndarondera umuntu twicarana hama tugategura umwaka hamwe wowe nduvuga uti nintabige uzumbaze tukicara tugakora ku madomene yose nkavuga ni gute nshaka gukora kuri domaine ya famille yanje nkavuga na meilleure relation n'abana relation n'umutware physiquement santé yanje ndayikore kwiki umva ndakagenda nifise imodoka nziza igitoro sinari ndakizi bana plus de 10 ans igitoro c'amacuzuye imodoka ijwiriye na gato baba bampinduriye uwundi kandi nimbabazi nyinshi ngo tubabarire turaza kuguha iyi Swift ndababwiye ibya Swift ivyovyo kurungika amahera y'ishuri urabona gakuroti wewe je nawe turungitse amahera y'ishuri wowe je ntanze nka 10 million wowe utanze 30 million ego kwere turabizi kuri Toya Bank ni kuri cyo kintu cari kintu nkabona i Burundi mugabo twataha muri vacances ukabona uti hararyoshe muri vacances bisa amadolari uvunje mugabo amadolari aheze reka dusubire Canada hama rero mugabo kwera vyaguma biza harageze igihe kuko je umva kuva 2010 nari sûr harageze igihe nikirahuri kimenetse nta ki remplace amonzo mvuga ni de toute façon turiko turataha kuko ku déplacer famille c'est ikintu coroshe ku déplacer famille c'est ikintu coroshe abantu bose batubwira ati murasara timuja hehe muri ico gihugu mubakirizi bawe mbere nibaza ko nabwiye umugabo wanje umva niwe bari hafi kandi niwe ashobora kumva ico gise ndamubwira ati burya numvumenga hari ikintu kigira kivuke je sais pas aho kigira kivukira ko izi ndirimbo mfise uwo musi ntagwa n'ikintu nsenga ndarira cyane ndabwira no muri menga avril habaye assemblée générale bakaduha kandi kantu hama hariho ibintu nyene uzi biri fixe nkumva umenga ivyo ariko arambwira ni nko kwita mu kiyaga hanyuma umunsi umwe marene wanje arambwira ngo Imana yambwiye ngo ndakubwire ko hari ikintu kizoba ku kazi wanyu ucumenya ko hageze ko hava hama nkabona baguma bantelefona kuko sinari hafi bambwira ati mbega wamenya ahantu bagushize ntoya ntavyo namenye numva na ahantu bashize abantu batigenjeje neza abantu bari mu gihano hanyuma ndibuka yuko hariho umuntu twakorana yari umugenzi yari proche y'aba chef aravuga ati no uyu mudame twarakoranye ndamuzi numva nkeneye kumenya igituma ibi bintu babigize agiye kubaza bacamubwira ati bavuze ko uyu mudame yishinga gukora ibintu vya business Eglise nasengeramwo mu pastor yarigeze kutubwira ngo twiyumvire kugira source de revenu igira kabiri ati kubera ni bibi cyane gufata decision sous le coup des émotions karaba ingene abantu bapensiona umuntu apensione ukaraba baramushimira ukajabona bamuhaye ngo certificat menga ya gratitude ikintu nk'ico kavuga donc après 30 ans de service mwe la tête haute ikete ndagenda ndaritwara ariko turabahaye ikaze kuri SSH TV Seek and Save Humanity. Iryo ni ishirahamwe ryitwararika imiryango rikitwararika no kuvuga ubutumwa bwiza bukiza. Turabahaye ikaze rero kuri uyu munsi mu kiganiro twise Salon d'Esther. Salon d'Esther kubera iki? Nahantu tuzohora duhurira n'abakenyezi n'abakobwa kugira ngo tuganire twigishanye dusenge dufashanye kugira ngo tugende dukura mu gakiza kacu biheze bitumerere neza mu miryango yacu no mu kibano cacu. Mbega Esther kubera iki? Esther abenshi baramuzi muri Bibiliya
Esiteri ni umwe mu bakenyezi bakomeye ba Bibiliya twigira ko ibintu bikomeye cyane. Esiteri abenshi bamunzi nk'umukobwa w'umutima, bamunzi nk'umwamikazi yagize icyo amarira ubwoko bwiwe, bamuzi nk'umukenyezi aciye bugufi, yubashe abamureze, yubaha umwami wiwe. Impano nyinshi cyane zahuriye muri Esiteri. Rero twese nta n'umwe atifuza kuba nka Esiteri, ariko kandi ntivyoroshe. Mugabo tuzogenda dufashanya kandi tuzogenda dukura. Ndabahaye ikaze. Ego rero twagira ngo duhabe dutangura ikiganiro cacu. Kuri uyu munsi tuhaba tuganira ku kintu citwa gufata ingingo ibereye mu buzima bwawe. Nico tugire tuganire ko. Rero nagomba ngo tubanze dusenga Imana. Dusenga Imana. Uhoraho mwami Imana, turaguhaye icubahiro, duhaye akanya keza ko kugira ngo twicarane tuganira ku bintu vy'ikimazi, tuganira ku ngene ubuzima bwacu bwoshobora kuguhesha icubahiro, bwoshobora kuba ishimwe, bwoshobora kuba icitegerezo mu muryango no mu kibano. Turagushimiye ko turiko tuvuga Mana ivyo gushira hejuru izina ryawe mu buzima bwacu. Muri Maraki haratubwira ngo abana b'Imana ngo baricaye baraganira, ngo maze ibitabo birabumbugwa. Uhoraho arandika ko abana bicaye baganira ku bihesha icubahiro Imana. Turagushimiye ko natwe tuzi, turagushimiye ko uri hagati yacu, turagushimiye ko watubonye kandi wavyanditse. Turabuze ngo mwami amajambo yose tuganira hano hantu abe ayo kuguhesha icubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Amen. Kaze rero, kaze cyane mu kiganiro. Uyu munsi nk'uko mubibona ndi kumwe n'abafasoni biteka, abafasoni beza cyane murabibona. Tuje tuva mu mpingo zitandukanye. Nagira ngo mbanze ndabababwire mu majambo make, ngira baraza kugenda baramfasha nabo nyene, ariko nagira ngo ntangurire imbere yanje nyene. Imbere yanje ndafise Madame Jocelyne Ntakare. C'est une coach conférencière certifiée John Maxwell ku bijanye na leadership. Ariko mu buzima bwiwe arafise n'ibindi akora, araza kubituganirira, araza kubitubwira, ariko jewe nashimye kumubabwira uko. Madame Jocelyne, hari kandi wumva wokongerako? Ego cyane, urakoze cyane Claudette kuri ubutumire. Ego nkuko yabivuze nitwa Jocelyne Ntakare, ndubatse, mfise abana 3 bariko barakura. Nkaba nahora nkora muri banki, namaze imyaka 22 ans. Hanyuma buhoro buhoro ndafata ingingo yo kuja mu bindi. Ndagira aussi Toastmasters. Burya biragoye kwiga kuvuga imbere y'abantu, hariho ahantu hajejwe kuvyigira. Rero naho ndahari haramaze nk'umwaka. Hanyuma ndakunda gukora n'abajeune, ndakunda no gukorana n'abamama. Urakoze Claudette. Wow, urakoze cyane Madame Jocelyne. Ndakugarukako. Reka ndabereke Madame Aurélie nawe, elle est directrice de Intercontact, ikigo citwa organisation yitwa Intercontact, imaze imyaka myinshi mu Burundi, abenshi murayizi, niwe directrice wayo. Kandi akaba ari na Madame Pasteur, Madame wa Pasteur Makaka. Reka ndeke ibindi navyo twivugire. Merci beaucoup kubona mwadutumiye. Biraryoshe kuba ndi kumwe n'aba bamama, ndazi ko tuza kwiga vyinshi turi kumwe. Ico nokongera ko na jewe ndubatse mwabivuze na Pasteur Jean-Claude Makaka, nkaba ndi mama w'abahungu 3, Imana yaduhezagije après imyaka 9. Hanyuma ibindi tuzatugenda tuganira. Ego cyane. Merci Aurélie. Uko twegera imbere niko mbona umenga ivyo tuganira ni byinshi. Turaza kugenda ku rutonde no munsi tubanze tugume muri prise de décision. Karibu gift. Karibu cyane, wakoze cyane kuza kwicarana natwe. Uyu ni Madame Gift, ni muririmbyi akomeye mu bijanye na gospel. Sinzi ko wigeze uririmba ivyo mu isi navyo, ariko abenshi bamuzi nk'umuririmbyi mu vya gospel.
karibu wongereko. murakoze cyane. Mazina yanje nitwa Gift Ndayishimiye, nkaba ndi umuririmbyi mpimbazamana, nkaba ndi umumama w'abana babiri, nkaba nubatse. Ubwo ibindi turakomeza tubiyage. Imana ibamugisha. Merci beaucoup Gift, karibu cyane. Murakoze gose. Karibu cyane. Turi kumwe aussi na Madame Ines. Nawe nyene jewe ndamushima kumupresenta nk'umumama w'inkerebutsi ariko arakora ibintu byinshi by'akarorero mu bijanye na événementiel, ivy'amadecoration, gutegura urubanza neza, kandi abenshi bakaba bamuzi cane nk'umumama azi kwigisha aba jeune. Ego akocuka hinyanye uga precise ukatubwira ingene bigenze. Murakoze cyane mama Claudette. Ni ivyo nyene numva umenga yabivuze byose. Ico no kongera ko kuri ico c'aba jeune nuko muri SSH turafise département y'aba jeune bakuze. Tugira ama session amara amezi 6 canke 7 turiko turabategura canke novuga ntibariko barakira ibisabwa byose kugira ngo umuntu amenye ngo mbega kugira ngo ninjire mu rugo ni giki kindindiriye, ni giki nsabwa, kuko twasanze abantu kenshi ushaka gutangura entreprise nshasha uregera umuntu abizi ukamubaza, ariko dans le domaine du mariage twasanze dufa gukorokeramwo ata kintu kinini ya umuntu abiziko. Rero numva umenga ni ibindi turabivuga hanyuma. Murakoze. Merci beaucoup Ines. Karibu rero, karibu tuganire. Hari umwanditsi umwe nasomye ahantu yavuze ngo, ngenda kavuge mu gifaransa uko yakanditse, yavuze ngo nous ne sommes pas le produit des circonstances, mais nous sommes le produit de nos décisions dans ces circonstances. Mwakumvise aho kandi ico turi uyu munsi ntabwo gikomoka ku byo twagiye turahura navyo, ariko ngo bikomoka ku nyifato n'ingingo wagiye urafata hagati muri ivyo bintu waciyemwo, vyobaye vyiza vyobaye bibi. Ico kintu rero turagenda tubandanya ukivuga ko kubera iki twavuze ngo tuganire kuri prise décision. Urumva yuko umuntu abinyisho sommation y'ivyo yagiye arafata ko ingingo. Gufata ingingo ni ikintu twamamwo buri munsi. Gushobora gufata ingingo nziza kuri wewe, ikongera ikaba nziza ku muryango wawe, ikongera ikaba nziza mu kibano, si ikintu coroshe. Nagomba ngo tukiganire ko rero ndazi yuko umwe wese muri mwebwe aho mugeza mwagiye murafata ingingo kenshi tuza gufata nk'ikintu kimwe aba arico tuganirako, sivyo? Ngarutse kwa Madame Jocelyne, yatubwiye ko yahora ari banquière, yarakoze muri banki imyaka 22. Imyaka 22 ni imyaka myinshi, kandi twese tubiraba twararaba Jocelyne arahiriwe, akora muri banki, akora mu bintu bikomeye, twumva vya informatique, gutwara département informatique ni ikintu kidasanzwe muri banki. Arahiriwe ari muri banki, namwe murabona na yama avantage yose batubwira ya banki. Umunsi umwe twumva aratubwira ati je burya rero ngire mpeze muri banki. Tuti bite? Uraheza muri banki utaranashikana 65 ans? Ati burya rero jewe nagiye kandi twabonye abishikako. Bantu b'Imana, gufata ingingo nk'iyo si ikintu coroshe. Ivyo mvuga benshi baravyumva, arabitubwira ko ivyo yemeye gusiga n'ivyo yashimye kuja kurondera. Twagomba tukubaze Madame Jocelyne, gufata ingingo nk'iyo ni ikintu gikomeye cyane. Wabihereye he? Vyagufasha umwanya ungana iki kugira uciyumvira mu gishike ko na defi mwa mwarahuye ubitiwe yagire gato? Murakoze cyane. Ico kibazo n'ukuri ntikiba coroshe, ico kibazo kirakomeye. Hari muri 2019
icyo gihe nari mu mabanga ya PMO project manager officer ni ukuvuga nari njejwe amaproje ya banki muri 2019 hama rero hari akazi kenshi turarayo tutagira samedi tutagira dimanche birashika rero umwe mu bakonsultana bari baje tuganira we yari yagwaye ko namushize kuri pression idasanzwe nguma nongera ko imisi ihera ndavuga nti ntugenda gushikaho ibintu biva mu nzira undi munsi rero muri mars ndamutumira ngo dusangire ndamutwara kuri club hanyuma arambaza ibibazo arambaza ubyo wurinde ngukuyemo izina ryawe ukuyemo n'ukuri umurundi ukuyemo n'ukuri mama ntuzenye n'ukuri madamu wa ntuzeye hajya urinde erega sanga ntavyonzi ukuyeho banki hoho ntaco ndi hanyuma yongera arambaza ngo quelle est ta mission sur terre jewe ndafise mission atari ya banki casanga inyuma ya banki sindiho hamarambaza kindi kibazo ngo c'est quoi ta vision que dans 5 10 15 ans ubwoba nagize naciye mvuga nti burya mbayeho nk'iyo plante iri hajya irindiriye kwiciriza n'imvura igwa gutyo imiyaga niyazi itware hari ya gauche à droite sanga sinzi iyo ndiko ndaca bintera ubwoba mu nyuma ndaja kugira formation ndavuga nti ubwo hari benshi bari mu bibazo nk'ivyo ndimo batazi iyo bariko baraja niho natangura ama formation kwa John Maxwell formation ya certification kugira ngo mbe umucoach n'umuformatrice ntahure vyinshi deja kuri leadership personnel hanyuma rero maze kubigira ntangura hariho sinzi ko uravyibuka ko hariho ama activité badutuma ukiri kuri yiga ya initiative mondiale de la jeunesse ni kuvuga baradusaba ko dufasha aba jeunes gratuitement tutabarihishije pour leur ajouter de la valeur tubabwire les valeurs tubabwire estime de soi tubahagurutse ntanguye kubikora zanumva ntanguye kugira umunezero je ntazi umunezero ntigeze menya hanyuma usi twaragira n'ama coaching uravyibuka tuko tugira ama coaching ama partenariat nibiki umuntu ambwiye ati yo waramfashije ubu ngende usigaye mbona yonja nibiki nuva ubundi munezero ndavuga none ahantu hari umunezero n'Imana dushaka mu mafruit ya Saint Esprit harimo la joie harimo la paix ntari ngifise ndavuga ibintu birakomeye hanyuma rero mu nyuma maze kugira ama formation ndibuka ko hari ndafise habitude yuko ku ntango z'umwaka ndarondera umuntu twicarana hama tugategura umwaka hamwe wowe nduvuga uti nintabige uzumbaze tukicara tugakora ku madomene yose nkavuga ni gute nshaka gukora kuri domaine ya famille yanje nkavuga na meilleure relation n'abana relation n'umutware physiquement santé yanje ndayikore kwiki umva ndakagenda mu madomene yose hama rero zanumva ijwi rimbwira ngo exit strategy wobigenza gute ngo usohoke neza mu vyo urimwo niyo ma strategy kuva uwo munsi rero niho vyose vyahereye nibaza ko nza kubandanya exit strategy ngo yumvise ijwi rimubwiye exit strategy nubwo n'ubundi ukaca wumva nuko kikuraba ko nawe we ukeneye kugira strategy ya sortie nubwo n'ubundi turagomba tubwire kuva ico gihe waracumvise hama ushikahe aho uvuga ati jewe je décide je mets en marche la stratégie de sortie ama étape wabigenjeje gute wabibwiye gute umushinga nahe cyangwa wabibwiye gute patron wawe kuri banki yagenze bite ndaravyanditse aho iyo rero uba wamaze kwandika ikintu haje ni nka signature ndandika hanyuma ngacamanika aho maze kubimanika nukuvuga ni nk'icagirizi birakwagiriza ndabishira ko nkongera nkabishira no muri urazi
y'amaregistre usanga ufise uzurajana mu manama niki haba ro page ya mbere y'ibintu vyose nzokora uwo mwaka parce que akazi ni domaine professionnel mugabo ntushobora gukora akazi ari byinshi bigenda inyuma bizunguruka inyuma rero iyo page igihe cyose mba ndayifise ngaho hanyuma ngire ndabivuga ndavuga mana ibi bintu ko bigoye abana bariko bariga mu mahanga yego hariho umwe yaramaze guheza hama nkabibwira umutware mugabo kumva umengo ngo ni wihangane ntangura kugwara ntangura kuza ndagwara amagripe adahera niro turuva nagiye kura mu cardiologue ntayigeze menya niyo bakorera ntangura gutembera navyo bindi bifata tension ijoro n'umurango cyavuga ibi bintu biriko biranshikira nibiki cyavuga ni ibi bintu nibishoboka mu gatondo ngira nje ku kazi nari umuntu yamazinduka kandi vraiment narakunda akazi cyane iyo misi kuva aya mezi 3 ya mbere nkavuga ngira nje ku kazi nkumva none wewe urinde ko ntakumenye ko wahora ukunda akazi n'amajoro yose urarura vyuko ugenda ku kazi baraduhamagara cyane mu ijoro mu gatondo bikanka hagenda niganyira nkumva ko ndi mu kibanza kitari canje buriya umubiri wawe je nibaza ngo ikintu bamaze ko informa cerveau umubiri uravyanregistra hamuka kwankira gusubira kubaho hantu ngasanga ndiko ndasaba amaropo medical ivyo bintu byarantera isoni kuko naho ndabibona abandi babigira bari hareze nkavuga n'ivyo bintu bishoboka nta muntu ashaka mu maropo medical ivyo bintu birakomeye basha mwavyumvise n'umubiri ukanga n'umubiri ugateruka kandi jewe ndazi ko hariho benshi babwiza ko bari muri izo ka bafise akazi kandi bazi ko bari bakwiye gushima Imana ko bafise akazi hariho benshi bakifuza ariko biro tuva baganya buri munsi hageze kuja ku kazi ubwiryo si ijwi ry'Imana rimwe na rimwe kuko haraho bibazo ngo niwe uri kigaba canke ngo wagwaye burya Imana ivuga kwinshi aho hanyuma rero umushinga narabona noneho no kugwara birahaje niganyira mu gatondo misi yose nkavuga ntabishaka kugenda numva ntakibishaka gutonda hari ndi umuntu yahora akunda akazi cyane hama rero nkaraba ama projet nakoze ikintu cyaguma kinsubiza navuga nti aya reka mbanze mpeze iyi projet reka mbanze mpeze nakani kava mu ndoca nandika kuva ico gihe ntangura kuza ndandika maquette nkabika muri tiroir nkandika ikete nkaribika muri tiroir ngasura nkarikurayo nkajya nkarisubiramo neza ngasura nkarishiramo nsigara ntonda nkoresha iryo kete mugabo ngasanga niro turuva ndi muri coaching hari abakolege baba hafi yanje nari njejwe kubumviriza sanga ndi muri ivyo nivyo byonyene bineze akandi kazi wagatanguye urumva uco ugendura bitanga buhoro buhoro ugatanga ama responsabilité utigerageza n'ivyankurambwira mugabo buri kuravamwe n'ukuri wumva nta munezero ugifise aho hantu hama rero urumva mesha kubwiye ati hangana umwaka uhere nkavuga ni ukuri vy'umwaka nkeka ninumire ntari karantahura rero ega burya dufise responsabilité n'abana nkabwira umwana umwe nkaraba ngapanga nzobimubwira ryari duhejeje kuvuga iki mu mwanya wahe urabibona kabwira umwana mbwiye aca mbwira ngo mama ngo rega subwa mbere ubivuga ni nari maze kubivuga nta mutima wavuyemo ngo hava mbwira ngo mama ngo riko ntanga akarero kabi ko kudemission hama mbajije undi mwana we nibaza ko aca avuga ati mama urazi ko rurungika amahera kenshi umva ukora muri banki ufise avantage nyinshi uretse ko ufise imodoka nziza igitoro sinari ndakizi bana plus de 10 ans igitoro c'amacuzuye imodoka yijwiriye na gato baba bampinduriye uwundi kandi nimbabazi nyinshi ngo tubabarire turaza kuguha iyi Swift ndababwiye ibya Swift ivyovyo kurungika amahera y'ishuri urabona gaklot ego wewe je nawe turungitse amahera y'ishuri wowe je ntanze nka 10 million wowe utanze 30 million ego kwere turabizi kuri Toya Bank ni kuri cyo kintu cari kintu kidufasha cyane abana bariga bamwe baraheza ubwana abandi bakiri mu nzira nukuri nta rezo nimwe physique yari gutsigura ko mva muri banki mugabo umunezero sinari ngifise numva muri reservoir harasigaye akantu kangana guki gaseruka le 25 hageze salaire aka message kaza koko mwahembwe kandi n'agashahara kari kameze neza cyane nibaza ko nari mu mishahara
nk'itanu ya mbere muri banki mbwa nta munezero nari nkiyafise umva umwana wundi acambwira kwa kuce sinumva ingene umuntu ashobora gukorera abandi ngo ubuzima bwiwe bwose wow abamarayika b'Imana ngo urashaka gukorera abantu ngo ubuzima bwawe bwose uragenda kimwe ngo utangura shavuga okay Monsieur ariko aravyumva buhoro buhoro afase de répéter n'abana barantahuye ndavuga nimba biwanje bantahuye ruseke abantu bose barakritika baravuga bamwe ko nagonze abandi baravuga ko ngo twivye amahera ya projet abantu baremvanta ibintu vyinshi kuko kuri bo nta kintu na kimwe cyo gutuma uva muri iyo essence abandi bose bifuza wow uruwo gukomera amashini uko iyo ni decision isaba force idasanzwe no kubuhagararanye n'Imana kweri cyane reka tubaze madame Aurélie nawe nyene ndazi ko ari mu makora utuntu twinshi ni kuvuga ngo prise de decision ayamamwo ariko kuri uyu munsi nagomba ngo tuganire ku kintu kimwe nzi gishobora kuba cara perturbé abantu caratumye abantu ngira ngo bavuga amajambo menshi muri mu bantu bake bimparugwa kuntu bagira ubuntu bwo gushika muri Canada n'umushinga ntahe n'abana mwese mukabayo neza abana bakiga haciye imyaka tukumva bariko baragaruka i Burundi tukagira ngo baje muri vacances kumbure ariko twegereye tubajije neza twe twatashe mwanyumvise ati twatashe mugihe abandi bose amasengesho ni mana twoshika gute muri Canada ico kintu Aurélie caratwere ikintu cy'igitangaza catweretse ko muri abantu babwirizwa kuba bagendera ku ijwi ry'Imana kuko ndibaza ko bishobora kuba bitari vyoroshe kandi ari decision ikomeye mu buzima bw'abantu nagira ndakubaze kugira ngo mushike kuri ico kintu bwa mbereho niwe watanguye kukivuga kukibwirwa numushinga ntahe hama mwakiganiriye gute mwagishitseko gute aho muvuga ati tu rero turatekeye ivarisi tubarire nivyo ntivyari vyoroshe ntangure kuri départ je navuye no mfite imyaka 15 donc no kuvuga ko nabaye mu mahanga imyaka myinshi gusumvya iyo nabaye i Burundi nukuri no kuvuga ko mu mutwe wanje sinaye gushobora gupfa niyumviriye kuza kubi Burundi kuko numva iwanyu hari hariya niyumvira muri ico kirimi nize amashuri muri ivyo bihugu natanguye akazi ka mbere muri ivyo bihugu mugaka kamwe nagiriye ubuntu nataha muri vacances je twahuye n'umutware hariya Imana itugirira ubuntu dukirizwa hamwe dukijijwe ca turagira mariage aho yari muri 2001 urumva twari tukira aba jeune ca dutangura gukorera Imana rero nko muri 2003 niho la première fois twatanguye kumva ico kintu cyo gutaha i Burundi haje umuprofete aje ava Nigeria yitwa Idahosa hama aramuhamagara kwanza arahamagara Pastor Jean Claude aravuga ati wenda kubona uri ahantu harabirabure benshi uri ahantu muri Afrika uva mu kihe gihugu ati je mva i Burundi ati Imana nizo gukoresha hajye ubyumva mugabo uti okay d'accord turabandanya kubaho nanje nkatangura kurota nkabona i Burundi mugabo twataha muri vacances ukabona uti hararyoshe muri vacances bisa amadolari uvunje mugabo amadolari aheze reka dusubire Canada hama rero mugabo kwera vyaguma biza je ndabwira Imana nti ni waduha umwana jewe ni wa umwana nzoca ngenda sinzonabaza nzoca nsaba itariki nzoca mbaza nti nihe tariki ushaka ko tugenda so imyaka rero uko yegera imbere niko twabona ko hazogera igihe dutaha hariho ukuntu uba uri kuranakora atari no mwishengera ko no mu kazi ka misi yose ugacuga umubona ingene wofasha igihugu cawe je nakorera fonction publique nari muri douane Canada kandi nari maze imyaka myinshi ashana umushahara mwiza cyane gose vraiment donc bimeze neza mugabo hari ibintu nacamo nkabona nti yaba igihugu cacu natwe coshobora gushika kuri iyi niveau hanyuma basi ubuzima burabandanya 2010 niho twavyara umuhungu wa mbere
umuhungu wa mbere wavutse ca ndavuga nti Mana itariki uzovuga jewe je suis prête niryo tariki tuzogenda. Hanyuma uwa kabiri aravuka, murazi ibyabaye muri kino gihugu 2010 2015 bikaba gutyo tuti wowe byakwera urashobora guterura abana wumva mu mutwe bajya n'abazungu bavukiyeyo ego ngo bazane muri ico gihugu, natwebwe kuza muri vacances twarakuranwa ntihagire igihava kiba abana ngo basigare bonyene. Hanyuma ariko rero Imana ibandanya ivuga, Imana ibandanya itwereka, harageze igihe kuko je umva kuva 2010 nari sûr, harageze igihe n'ikirahuri kimenetse ntakiremplace mu nzu, mvuga ni de toute façon turiko turataha, ariko urabishije amaso ukabona ko bidashoboka, kandi ukanaraba n'abatashe ukabona umengo biragoye, n'abatashe babaye deporté. Twe twaba tuzi kumva twaba tufise nationalité ya hariya, waba ufise ubwo buzima nyene, inzu nziza, piscine, byose nyene urabona ivya Canada wagiyeyo kera kandi mufise ubuzi bwiza. Hanyuma 2018 niho twaba convaincu ati il faut gutaha, niwe yabizanye, je naramuretse we abizane kuko après tout niwe le responsable de la famille. Jewe namaze gutanga feu vert, mvuga nti wowe uzovuga la date ibisigaye. Hama rero ariko 2018 naravye ibiko birabi Burundi, kandi n'abana baratanguye kujamwo, ututangura kubona ivyo abana bazobura. Rero 2018 canda décida kuza n'abana kugira réellement tuhabe nk'abaloko. ego Niho rero twaza tukahamara amezi 3. Mugabo tugishika no kuri aeroport ni handi nibaza niko byakwera ibi bintu ko ndagira nivyo, aho ubona umwana wa 7 ans aciye gufata impuzu akakubwira ngo ahantu harabirabure beshi, ya beaucoup de bras mama kubera ashitse muri aeroport akabona nawe amenyereye kuba ahantu hari abo bazungu, amenyereye gushika ahantu hari abantu 10 hagutse mugabo ugasanga n'abantu senkana ahantu hato, donc ugashitangwanye kwikestion. Turashika turahaba izo 3 mois, turagira naca ndabigisha jewe nyene nenaje nzanya amakaye yabo. Ico gihe umukuru yari afise 7 ans uyundi 6 ans kandi karaka bebe gato. Nkabona ko biryoshe nyene ko ufise abakozi nuko ufise umubone abiyoccupa, mugabo nabo bana ntibamenyereye abandi bantu babiyoccupa, bamenyereye papa na mama, donc ugasanga nivyo kuri kuragera. Ariko mu mutima numva afise amahoro, numva dafisemwe amahoro. Niho rero 2018 nyene urumva twaje muri février duhunze hiver, muri mai rero dusubiye inyuma, ndavuga ntego vraiment quand tu seras prêt on y va. Nawe acaraza muri décembre 2018 avuga ati Saint-Esprit vraiment il me confirmation kuko kudéplacer la famille c'est ikintu coroshe, kudéplacer la famille c'est ikintu coroshe. Abantu bose batubwira ati murasara ati muja hehe muri ico gihugu, en plus tweko twitegurira amatora ya 2020. Aïe aïe aïe. Après amatora ya 2015 n'ivyari byarabaye 2015 bati rindira amatora abanza, mugabo mu mutima tukumva tuti no nitutabikora ubu ntabwo tuzobishobora, il faut absolument le faire. Hanyuma niho rero kandi aho nta kazi dufise, ntuvuga ngo nje kubera akazi barandihiye, donc mwavuze que je suis directrice mais ça s'est passé après. Imana ingene ikora experience je nabonye, Imana ntikubrusca mu ma prise de décision, kandi ntikubrusca ngo igufatire décision, iraguha amashwa wowe ugafata décision. Niyo ufashe itariyo iragukatisha buhoro buhoro ukagaruka. Donc urumva ko rero bitubwiye kuva 2003 burya twatashe 2019. Mwe wavuze ati ugashira ivalise, c'était pas une valise, yari conteneur 40 pieds. Wow. Iri station imbere y'inzu. Iyo nzu nubu iharigenda ibona ku ifoto nkavuga nti Mana waratwemeye kuzoduha le double, donc j'attends 40 pieds ukayistationa, abana ukababitsa kuko nta babone twa dufise, ugasaba famille bangumanire ugaca utekera muri 40 pieds, donc ce n'est plus à 23 kilos, donc 25 ans de vie muri 40 pieds. Ugacagura ibiza ibitaza vyose n'imodoka. Hanyuma
hari abapsikologe twari twamituganira agaca avuga ati kugira integration y'abana yorohe bikunze mukabaha ivyo bari basanzwe bakoresha birafasha nukuvuga ko ibitanda makinga bahora badoda byose twarazanye aba specialiste bazi gupanga ibintu muri container batangura 7h mu gatondo baheza 2:00 z'ijoro ni gutyo ubuzima bwacu bwose gwakwiye muri container 40 pieds amemta ufise valise kuko bakubwiye ati 40 pieds izoshika Dar es Salaam dans 3 mois no kuvuga ko tuzoba mu valise pendant 3 mois ufise 9 7 et 2 ans bakubaza ati où est-ce qu'on va ariko Imana yatugiriye ubuntu kubera warababwiye ati on chez papier mami bakashobora kukivisualiza burya abana hari gihe usanga twabihutishije muri izi prise de décision zacu tukabaterura tuba tutabasiguriye il faut ko bafeza partie du processus nabo rero barabona tugiye kwa chez papier mami okay babonye yo container iri ngaho muri ko mugira ibintu biriko bijamwo kubera bigiye i Burundi ukaja kuri Google Maps ukabereka aho buzoca Ocean gutya gushika Dar es Salaam donc iyo processus nabo bakayiviva basi ni gutyo rero twaciye dushika Bujumbura je nashitse avec les 3 enfants muri juillet 2019 we atashika muri septembre yari yasigaye nyuma kugira asigara rugara byose c'est trop d'émotion hein? C'est trop fort oui ibyo nishobora kubikora utumva uri kumwe n'Imana ariko uratubwiye ikintu ngo muri ivyo byose wari wumva we ufise amahoro aho niho bibereye extraordinaire amahoro atakintu nakimwe ufise presque rien nta kazi kakurindiriye ngabo ufisemwo amahoro ikitangaza c'est trop fort Madame Gift nawe Madame Gift ni umuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana hajyo bimazemo igihe kingana iki waririmbye kuva ryari ndashobora kuba ndabimazemo nka 7 ans wari bwagire mariage aho watangura kuririmba aho wari ukiri umukobwa urumva yakuriye mu Mana agira mariage amaze kumenya Imana aririmbira Imana muri chorale ego turaza abaririmbyi benshi baririmba gutyo hama kandi turamenyereye kubona batera imbere cyane turamenyereye kubona ari abasore cyangwa abagabo hanyuma umunsi umwe nyene Gift aradukorera aga surprise aritora aravuga ati jewe nshaka gukora ivyo bita ngo live recording cyo kiri murakizi live recording ni kuvuga ngo gufata indirimbo mu buryo buhanitse bukomeye abantu bose babona bari ngaho amatara yose ya Bujumbura hari abajene bose ba Bujumbura bahari n'ibintu tuzi bikomeye bisaba kurinda bisaba kubahuka bisaba amafaranga je niyo bayambwiye ndasubira nkazungurirwa kavuga none vyarabaye none cyukuri amahera yose yarabonetse nukuri n'ibintu by'igitangaza rero nashaka kukubaza ese ko wari umuririmbyi tubona tumwite muri tukwite umuririmbyi asanzwe byakujemo gute kumva ati jengire ntegure evenement ikuta amafaranga nka fois 100 millions ayo jewe fisi mugabo ukicara ukavuga ati jengire ndabitegura kandi nzobikora kandi bizoba tuyagire murakoze cyane mu bintu natahuye muri ibintu by'agakiza canke mu bintu byo gufata ingingo Imana ntikoresha umuntu ari parfait canke umuntu ashoboye ahubwo ikoresha umuntu yemeye ndemeye njana hama icya kabiri kugira ce nishura ikibazo mu bajije icya kabiri natahuye ni Imana ntikoresha umuntu kubera amakonte yuzuye ahubwo ikubwira ngo jana nanje hama nduzuza we nkurikira hama nduzuza niho mpagaze niho natahuye kandi niho nzoguma ibintu byatanguye
naririmba muri chorale ariko igihe cyose ahantu hose nshitse umuntu wese akumva umenga yonzeza ibintu yonzeza ibikorwa rimwe na rimwe nkanabitinya ariko muri uko kubitinya hakabaho ijwi ryo mu mutima rimbwira ati uwo ni wewe aho bariko baragujana niho wewe ariko kumva umenga bariko baguha ibikuruta uko ugenda ujana n'Imana buke ugenda uvyemera okay kandi ukagenda ubona abo bigirira umumaro abiko birafasha ugati uko biri kose ngomba kubibamwo uko najana n'Imana rero buke Imana agira ambwira uriwe uwigushaka kuba ivyo nibaza ko umuntu wese arazi ingene Imana ivuga mu buryo bumwe canke ubundi Imana arambwira ati wewe uruyu nzogukoresha ibi rimwe na rimwe nkabona biranduta muri wa muti nkabona no ibi jewe ariko Imana ndayibwira toke tujane rimwe na rimwe nkarota indirimbo nkazirota nkavyuka mu ijoro nkandika rimwe na rimwe nkumva haraje melody indirimbo ukabona biri facile ukumva Imana irakomunikana nawe ukumva biroroshe iki ndirimbo nibaza ko ari impano ari ikintu Imana yaguhaye ni nka kujya uri umuvuga butumwa ni question yuko wicara bwa Imana aganira nanje Imana nyamuntu kuko irakunda abantu bayo irabiguha cyane yishaka ufise umutima wo kubifashisha abandi rero iki ndirimbo ni ikintu Imana yampera ubuntu kuwicara ari kurasoma ijambo kumva haraje indirimbo kumva haraje melody ariko ziratinda ziraba nyinshi ndabwira Imana none iyi karne none biti iyo bizogenda gute ko yuzuye umunsi umwe yari mercredi ndawibuka burya iyinda igomba kuvuka wowe uri umuvyeyi uravyumva ureka kubibwira abandi kuko abandi ntimushobora gusangira uwo mubabaro basho no kubwira ati mpore dusenge tubandanye ariko we dedan urumva ati iyi nda irashitse 9 mois hariho 9 mois zigeze ukatangura ukabwira abantu bugitegure hari umubeba girashike hama mubakirizi bawe mbere nibaza ko nabwiye umugabo wanje umva niwe abari hafi kandi niwe ashobora kumva ico gise ndamubwira ati burya numvumenga hari ikintu kigira kivuke je sais pas aho kigira kivukira ko izi ndirimbo mfise uwo musi ntegwa n'ikintu nsenga ndarira cyane bwira no izi ndirimbo zigomba gufasha abantu umugabo wanje arambwira ati no urazi iyi samedi yari mercredi tuvuye muri louange numva nadundumiwe numva nabihiwe arambwira ati iyi samedi urahura n'umuntu kandi umuntu aherekeza ibi bintu ufise bwa okay numva ni ijwi ry'Imana ati namusozi ndihanagura merci ijwi ry'Imana rimvugiyemo nagoma ndababwire ko samedi ntiyarenze samedi ntiyarenze gute naragiye kuririmba ahantu nkuko bari basanzwe bantumira muri King's Conference umuntu ari kuri Zoom atanaje aho hantu yari conference itangura 9h à 15h kubera ko mba ndi ku kazi 9h gushika ayo masaha shika nacerewe ndirimba indirimbo imwe ya yindi bagira bavuga ati ubu rero tuja gufungura imwe naho nyene bandindire bahewe ni nkaho bavuze ati wewe nturimwo wewe bambonye gift yaje imwe cyo tuja gufungura umuntu ari kuri Zoom mwumva ingene Imana ari gitangaza samedi pana yambwiye ati samedi urahura umuntu ari kuri Zoom arabwira umuntu yari organize ivyo bintu aramubwira ngo uriya muntu yaririmbye ubwa nyuma nuwahe umva genda umubwire arafise indirimbo jewe ndamushigikire wow muriko murumva ivyo bintu arafise indirimbo ndamushigikire uwo muntu muri ibintu dukora hari igihe uhezagira abantu kumva baragutelefonye
gift uze duhurira aha ukabona baraguhaye akantu bisanzwe merci nivyo narinzi ko aje kumbwira nkuko bisanzwe arambwira ngo umuntu uyu n'uyu yantumye ndakubaze ko ufise indirimbo ambwira indirimbo ufise zingahe ndazimubwira ngo okay yambwiye ngo genda rero ugire bije ndugire bije ndabwira bije nagenda mwenga sindikumonyera ku isi so mshitse muhira ndabwira umutware arambwira ati okay ikore narayikoze acarambwira ati rero ufite ntavyo yarazi ko bikutashe biri ari binini arambwira ati kubera ari binini dukora imwe kuri je numva ari ntahe kame mico naho yari kutobikora vyose kuko byari binini live recording irazimvye okay ndamubwira ati nta kibazo iyi imwe yarayikoze ayikora neza cyane mu bwizigirwa budasanzwe yampereye amahera rimwe indirimbo ya mbere nakoze yampereye yose kandi ntiyari make nakoze indirimbo nziza isa neza irimwe ibikwiriye byose bigize indirimbo mu nyuma ujya umuntu nyene arambwira ngo musanzwe watanguye ntukwiye guhagarika kuko nimba byafashije aba ejo bizofasha abandi hari abantu bagukeneye so ntibazokuronka utari kurakora uyu muntu namahoro ubwo ndamubwiye ati rero jewe ndakunda guhimbaza numva umenga clip sinzi ko muzi bijaye na clip ira ni nziza kubabikora ariko live coding naho urasharinga n'abantu harimo akarusho ya kuko ni presence iri live iri gutya urayibona urabaho ndambwira nivyo nifuza naho bizimvye ndavyifuza arambwira ngo okay ngo twebwe twemeye aya ndambwira mwemeye ayo murakoze ndabwira sawa ubwo naragiye nditegura ndavuga ati Imana yakoze ibi iyi mbonye gutya antuka ibi bizoyinanira naragiye ndandika ibishoboka ndandika byose vuga ati ko biri kose ni cyaki navuga ati Imana ntishaka wowe ushoboye wowe uvyivyo ufise ama experience menshi ishaka uyemerere mujane narakoze ndandika byari bizimvye haro n'abatabitahura haro n'abavuga ati wewe muri compte ufise angahe nkabwira nana 10 francs fise ariko iki gikorwa kizoba ndafise Imana nabonye muri ibi kandi nibaza yuko ibi bintu bizoba neza cyane haro n'abantwenga akavuga ati wewe haro kugeza umunsi wa live haro n'abariko barandabira gutya gati turabe ko biba ariko mu bwizigirwa bw'Imana Imana ni nziza reka ngire ko aka kantu ndakavuge mu byo nabonanye Imana ijwi ry'Imana ryarambwira ati nzobana nawe ntihabuze ibiza binshi intege ariko ijwi ry'Imana ubwaryo rikambwira nzobana nawe bandanye nzoguherekeza nzogushigikira nabonye Imana ihagurutsa abantu nabonye Imana ihagurutsa abo ntaziga mu bwizigirwa bwayo aha ijwi ry'Imana ndasubiye kumva mu kintu gikomeye kumva ijwi ry'Imana hama nsubiye kumva n'ingene Imana ikoresha abamarayika bayo kugira ngo igukonvenke canke igupuse wemere noneho ugwe muri ya piscine woge aha ni ibintu bikomeye reka tube turaja kwa Madame Ines Madame Ines nawe nyene jewe ndamuzi kuva kera yagira mariage akora nawe nyene muri banque hama ndamuperda de vue un peu ngire ndasubira kumubona sanga ari muri événementiel ari muri privé bakora ibintu by'ibikorwa by'ama événement kibaza cyo Ines mengo yakora muri banque vyagenze gute nguvumenga ni je noba nacanganikiwe nihenze ndamwegereye sanga nivyo nukuri yakora muri bank ahamara afata ingingo nawe nyene umunsi umwe
si jeune akiri jeune cyane afite utwana duto wewe ntibari no mu ma université bwari ubwana bwo mu maternelle na primaire mu jeune mari jeune couple gushobora gufata ingingo nk'iyo ukiri muto vyagenze bite? murakoze kuma ijambo. Jewe natanguye gukorera muri banki muri 2009 nari nkiri umukobwa, hanyuma ndakora mu nyuma ndatangura kwigisha no muri université, hanyuma ndagira mariage muri 2011 aho hose nakora muri banki. Hanyuma umushingantahe wanje ni umuntu yamye yikorera ivyo kuva kera, ntiyigeze akorera umuntu. Hanyuma akaraba stress namamwo mu gitondo niruka, saa sita ntaje gufungura, après midi nkaba ndasubiye ku kazi, akambaza ati none ntibiragushikira ko wiyumvira ngo urondera ikintu wokora ayo mafaranga baguhemba ushoboye kuyaronka? Mugabo buriya nibaza yuko ico tuba ni par rapport y'ico twakuze tubona. Kenshi iyo umwana yakuze afise abavyeyi baba fonctionnaire, nta kindi kintu aba azi gitandukanye n'ico, wumva umenga hewe nivyo. Hanyuma nkabona umenga ego ivyo ariko arambwira nivyo, muga nkumva ata sécurité bifise, kuko nkavuga nti uno musi araronka ejo akabura. Muga hajya ahantu ndi nta épanouissement nshaka mfise, mugabo hariho stabilité, hariho agasécurité, sinovuga ngo ni stabilité, mugabo hariho agasécurité kuko à la fin du mois ndazi ko umushahara wanje uraza kuza, ninagwara umwana akagwara ndazi ko baratuvuza, aho nakora aho barashobora no kubevacua, umwaka uheze bakaguha ico no kwita 13e mois, muri menga avril habaye assemblée générale bakaduha kandi kantu, hama hariho ibintu nyene uzi biri fixe. Nkumva umenga ivyo ariko arambwira ni nko kwita mu kiyaga. Hanyuma umunsi umwe marene wanje arambwira ngo Imana yambwiye ngo ndakubwire ko hari ikintu kizoba ku kazi wanyu uca umenya ko hageze ko hava. Ndavuga sha ibi bintu mfata yuko atacabaye, kuko numva umenga ntitwoja muri privé turi babiri, numva umenga ni ugufata risque nini cyane kuko nta numwe biri sûr. Hanyuma ndahaguma muri 2017 sinari ndi ku kazi, sinari hafi. Muri banki nakoramwo baragira ikintu cukugabanya abakozi, kuko hariko haraba digitalisation, ibintu byinshi bakavyanformatiza, noneho abakozi hagaca hakenerwa bake. Hanyuma birukana abakozi benshi cyane. None natanguye kuguruka amaso mu bantu barungitse, harimwo abantu utokwibaza ko borungika. Hanyuma ndicara ndiyumvira, donc inyuma y'iyi myaka nkoze ndashaka kuvyuka umunsi umwe nsanga ndi kuri liste y'abantu batashe. À la fin nkaraba mbega bajya abantu batashe batwaye iki? Ubuzima bwabo bwose bamye bari ngaha. Iyo turiko turagira ama migration hariho abararaho, ukabona umupapa arazanye umwana kugira ngo umumama mwose. Rero ico kintu cyo muri 2017 kibaye, ndavuga muri aba bantu bagiye hariho abantu bagiye ata muntu n'umwe yari yibaza ko boshobora kugenda. Donc ndashobora kuvyuka umunsi umwe banyirukanye. Mbega banyirukanye no cambiki. Ntangura kuguruka amaso. Ico gihe bagabanije abakozi bace banaprofita baragira redeploiement. Jewe hantu ivyo nakoramwo novuga nti nari nka responsable wa service. Kandi akora ibintu nkunda kuko jewe nize informatique, vyari ibintu nyene vya digitalisation. Hama nkabona baguma bantelefona kuko sinari hafi. Bambwira ati mbega wamenya ahantu bagushize? Ntoya ntavyo namenye. Numva na ahantu bashize abantu batigenjeje neza, abantu bari mu gihano. Hanyuma ndibuka yuko hariho umuntu twakorana yari umugenzi, yari proche y'aba chef, aravuga ati no uyu mudame twarakoranye ndamuzi, numva nkeneye kumenya igituma ibi bintu babigize.
agiye kubaza bacamubwira ati bavuze ko uyu mudame yishinga gukora ibintu vya business donc ntari concentré mu kazi. Or ico gihe business sinari nzi nahitaye umutwe, nta nico navuga ni jewe ndi umufonctionnaire, nta vya business jewe nzojamwo, nta na kimwe nakora. Eglise nasengeramwo mu pasteur yarigeze kutubwira ngo twiyumvire kugira source de revenu igira kabiri, ati kubera ata shetani igiyemo birashobora gushika ahantu ukora hakugara canke bakakwirukana. Ati none uzocubaho gute? Niko gutangura kwiga gukora amagato buhoro buhoro nkora aho hantu muri banki. Mugabo c'était pas ibintu wovuga ngo ni commercial ngo ndiko ndabikora ngo ndiko ndarondera abakiriya, navuga nti hamwe akazikora mu kagaheze nzoca nshira mu inguvu muri ibi. Hanyuma ico kintu ndacumvise ca ndavuga donc bambona nk'umuntu ariko arakora business ntazi n'ivyo ari vyo. Ndavuga kini cya kintu Imana yavuga, numva ndagize degu, ndumva ko ndi mu kibanza ntategerezwa kubamo. Ariko nari mfise ideni muri banke kandi rinini, hama urazi ko iyo uri muri banke uba ufise credit uriha kuri tontoyi cyane gose. Nkavuga je sinshobora guca mvayo, boca bandugiriza to ya credit. Hanyuma osiki ikintu vraiment ni ikintu nabonye gikomeye, hariho ibintu bishikira abantu mu buzi ugaca wumva umenga uragumutse, ukumva umenga hewe tu dois partir. Ni bibi cyane gufata decision sous le coup des émotions. Rero novuga nti ndashimira Imana kuko ico gihe nyene sico gihe naciye mpagarikira akazi, ariko ico gihe niho natahuye ko hageze ko aho hantu ndahava. Karaba ingene abantu bapensiona, umuntu apensione ukaraba baramushimira, ukaje bona bamuhaye ngo certificat menga ya gratitude, ikintu nk'ico. Nkavuga donc après 30 ans de service sinzi neza amafaranga baba bagutekereye ingene ngana, mugabo aka kantu niko baguhaye ngo uje kumanika mu nzu, donc barareconnaître ko wakoze ni kimuga ngo uvumenga ujya muntu barungitse hari hageze ko bakenera amagara atanguye gusaza, yatanguye kubakorera ari umwana mutoyi, hari hageze ko nabo bamwitwararika, donc hageze ko bamwitwararika baramusezeye, numva umenga ntanguye kubona ibintu différemment. Rero ico gihe muri 2017 ndashikira umushinga naye ndamubwira nti je sens que je dois partir. Mugaba pano unyene turafise ideni, ndumva umenga iri deni faut ko Imana idufasha tugashaka kuyiriha. Alors kuva ico gihe muri 2017 turafata umwanya wo kubisengera niki, nubwo natonda nari nzi yuko je suis en partance, nari nzi yuko ni gihe gusa ndindiriye. Hanyuma gushika muri 2019 Imana iradufasha, iyo deni turaheza kuyiriha. Hewe ndandika ikete, ndumuntu vraiment nezerewe cyane, ndabashimira ingene bangize umuntu muzima, ingene banyigishije kubana n'abantu niki, emwe la tête haute ikete. Ndagenda ndaritwara, ariko wari kumbaza ati ugiye exactement gukora iki? Numva umenga ngiye gufasha umushinga ntahe ivyo akora. Aho hari muri 2019 septembre, juste 2 mois après haciye hatera covid, kandi twe dukora mu bintu vyegeranya abantu benshi, alors que la restriction yari yindi. Ku batamuzi rero Madame Ines ari muri cancani vya evenementiel, ariko kandi agakora n'amagato, amagato aryoshe cyane, ajya amagato dukoresha ku ma anniversaire, ku ma mariage. Ese no kwa Madame Ines ko habayemwo umumarayika, umugabo yaratangura kumera umumarayika, arivugira buhoro buhoro arirenganira, hama haraba n'undi umumarayika w'ubundi bwoko ateba akagushira kuri liste y'aboja hariya muri voie de sortie mu bakozi ngira batarabo gushimirwa, mugabo en quelque sorte yaragusunikiye mu vyawe. Twumvise intahe zikomeye cyane z'abano bavyeyi mu buzima bwabo, harabaye impinduka, harabaye ukwifuza guhindura ibintu, bikabasaba gufata ingingo zikomeye. Twafashe, jewe nafashe yuko aba bose barafashe umwanya wo kumviriza ico Imana ibivugako. Aba bose nasanze baramenyereje kumviriza ijwi ry'Imana mu buryo n'ubundi. Abenshi Saint Esprit yavugiye muri bo
mu kubaha amahoro n'umutekano hagati mu bintu bigoye bitumvikana, hamwe umubano umushinga ntaha abana bigoye ko bovyumva, ariko bo bakaba amahoro hagati y'ibintu bitumvikana. Hari ikindi kintu nafashe gikomeye cyane nibaza ko tuzogarukako. Madame Aurélie yatubwiye ic'Imana yababwiye. Bantu b'Imana, aha hantu harakomeye. Abenshi muri twebwe tubwira Imana ico dushaka, hanyuma tukaja dusubira ku Mana kuyibaza, Mana urankundiye ndabikore ryari? Ariko Madame Aurélie cabaye ikintu gikomeye, si ibintu bari bifuza, bari barimutse, bari bumva umenga bamerewe neza, ariko batangura kumva ijwi ry'Imana ribabwira ati yamara ndabafitiye igikorwa mu Burundi, yamara ibikomeye vyanyu biri mu Burundi ntibiri hano. Hanyuma batangura kubaza Imana, bahereye ku c'Imana igomba. Iki si vyoroshe. Hari ikindi kintu gisa, bose bararonsa abamarayika bavugishwa mu buzima bwabo. Ni kuvuga ngo ijwi ry'Imana riri kwinshi, ijwi ry'Imana rivuga kwinshi. Uretse amahoro n'umutekano n'umunezero wumva mu mutima wawe, Imana ishobora gukoresha ijwi ryumvikana mu gutwi, ariko ishobora gukoresha n'ijwi riciye mu mumarayika w'Imana. Ivyo bintu navyo nuko twogenda dutega amatwi mu bantu badukikuje, kuko barashobora kuvugishwa n'Imana. Ego ibi bintu birakomeye, nico gituma nubwo tugire tugarukirize ngaha ikiganiro ca mbere, tubemereye yuko igice ca kabiri kizoca gikurikira vuba cane, kugira ngo noneho batuyagire, mbega Imana yamaze kuvuga, namaze kwemera, namaze no gushira mu kuguru, mbega ko Imana ariyo yabivuze, bica vyoroha, bica binyerera, bica bimara amahoro, ko Imana iba yaravuze. Mbega ushitse imbere wohura n'ikibazo? Reka tubibikire igice ca kabiri. Murakoze cane, yari SSH TV, turabakengurukiye ko muri kumwe natwe, kandi mugume hafi. Ikiganiro ca kabiri, partie 2 y'iki kiganiro iragiye gukurikira vuba cane.